iguhuze n'umuntu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ari igihe ugera ahantu ugakenera umuntu. Ari igihe ugera mu buzima ugakenera umuntu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Hari igihe ufata urugendo bikaba ngombwa ko Imana iguhuza n'umuntu. Hari igihe ubuzima bucangana neza ukabona ko bwanse bikaba ngombwa ko Imana iguhuza n'umuntu. Narababwiye ngo Isirayeli kugira ngo ikire Goliyati yari ikeneye Dawidi. Bwana asifiwe. Yari ikeneye Dawidi. Nawe uhure n'umuntu Imana yakuremeye abasha guhinduranya amateka y'ubuzima bwawe, abasha guhinduranya imibereho y'ubuzima bwawe. Oh haleluya. Niba uri umukobwa Imana iguhuze n'umuntu, niba uri umusore iguhuze n'umuntu, niba uri umupapa iguhuze n'umuntu, niba uri umumama iguhuze n'umuntu. Oh haleluya. Nigeze kugenda mu rugendo mvuye hariya muri Mozambique ngeze muri Ethiopia, ndakunda kwibabwira ibyo bintu. Ndaza neza na neza ntavyonja niyomva, narinzi ngo ndazi ibintu usanga kumbe nta bintu nzi. Haleluya. Turinjiye muri hoteli bavuga icyongereza nanjye sinumva namo. Ndavuga ati harabavye bakaba. Aha kenewe umuntu. Haleluya. Turiko turagenda kumbe mu modoka twahuye n'umuntu azi urimi azi gipolitike gikeye. Hanyuma turazamu baduhaye dukarte nta kintu na kimwe kindi batubwiye. Babibagiye twese ngo turabahatari tuzi ivy'ingendo. Haleluya. Dururi muri ascenseur turazamuka. Sinarinzi ngo bayihagarika gutya. No nsuzugura. Nawe sinarizi ngo barayatsi. Turazamuka umugabo turi kumwe, uwo mugabo abona ko nyene na abigiye kunshanganirako. Turi hagati arambye ati zanko dokate twaye turabe. Arambye ati noneho ugiye urahazi. Atoya. Ntuzaze wigira umuhatari, uzuvuga ukuri. Uzuvuga icyo ushoboye n'icyo udashoboye. Hari umuntu Imana ikuzanira iyo wigize umuhatari akurengana, ariko iyo wemeye uyu munsi Imana iguhuza n'igisubizo cyawe. Ndabye utwo dukarte sinandishe dusobanura. Ashara tugeze kuri chambre nari kuri niveau jewe nari ngiyemmo. Bo baduga hejuru cyane. Je nangiye mu cyumba cy'amata 350 nakangara. Sinarinzi ngo nza ukimenya gute. Acarambwira. Acabanza arahagarika. Uyu munsi uhure n'umuntu arengeye abantu. Uyu munsi arambarira ngo utwo dukarata baguhaye. Kam uza kukuguruza umuryango wa hotel. Sinari bwigere mbona urugi kuguruzwa na sinari bwigere ndabibona. Ujya ari ibintu byinshi utazi. Oh haleluya. Ataka kandi gakarte na ka restaurant. Jewe ndi mungaho ndiko ndazamuka natunza kujya he. Kumbe mwitike narishe y'indege, narishe na restaurant. Sinari ndabizi ko nayirishe. Nagenda gutangariza ko mu maraso ya Yesu warihiwe byose. Warihiwe byose. Mugakiza wahawe warihiwe byose. Arambwira ngo ako kandi gakarte kagira gatatu nugera muri mu cyumba uza guca uconnectare wifi ucuganira n'abantu. Haleluya. Mwaka gakiza harimo connection ziduhuza n'abantu, harimo ama network aduhuza n'abantu dukeneye. Oh haleluya. Ngejeje arambwira ngo ndakurindiriye nisinza kuzamuka utaratora umuryango. Burya marayika w'Imana arakurindiriye kugira ngo ibintu abishira ku murongo, abishira ku mustari neza. Oh haleluya. Arambwira ngo ndakurindira ubanze winji. Mwejejeko kaka karte none umuryango uri yuguruye. Ndashaka ngo uyu munsi uyo muntu muza guhura aguhura ufunguruzo gugurura ubuzima bwawe, aguhura ufunguruzo gugurura amateka y'ubuzima bwawe. Candinjira. Ninjiye. Sanga igitanda kirashasha ibintu byose birateguwe. Kombe nuko ibintu bimeze. Ibintu byateguwe ntaraza. Nagenda gutangarize ko utaragera hano ibintu byawe byose byari byamaze gushigwa ku murongo ibyo ukeneye n'ibyo wifuza. Cyari cyamaze gupangwa neza ibyo uza guhaha.
Sugira ukwizera. Haleluya. Amen. Abrahamu ngo yaragiye avuye gutabara mwene wabo muhungu wabo Loti ngo ahura n'umugabo. Semeni haleluya. Ngo bahuye ahura n'umugabo yitwa Meleki Sedeki. Bwana asifiwe. Ngo uyu mugabo nagira se nagira na nyina. Uwo muntu abaho ku isi. Nagira se nagira nyina. Uwo ni Yesu. Uwo ni Imana yahuye na Yesu. Meleki Sedeki birasobanurwa ngo n'umwami w'amahoro. Haleluya. Abrahamu amubonye aramumenya. Koza muri cyubahiro ku mwami Yesu. Uyu munsi umenye uw'Imana yateguriye mu nzira yawe, uw'Imana yagupangiye. Aramumenya. Ngaca mu kigira 10 aravuga ngo iyi ni Imana duhuye imbona nkubone. Ndashaka ngo Imana muhure imbona nkubone. Shakumwe ngo Imana nibishoboka ko noyibona n'amaso yanjye. Izo gukonekta n'umuntu yambaye ubuntu, yambaye umubiri ariko muri we harimo ubumana. Haleluya. Mushaka nigisha ataragira. Numva akantu karamfasha. Bwana sifiwe. Reka duhicubahira Imana data. Ni bande bipfuza kuba ba repentance ngo tubakire. Umuntu yumva ati jewe nkeneye kwakirwa mu ishengero. Maze iminsi ntonda hano igihe. Ntonda hano igihe kinini. Nkeneye kwakirwa mu rushengero mbo mu repentance banyakire. Uze niba urimo vuba na vuba hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwese mwarakiriwe. Reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Twinjire mu mwanya w'ijambo. Ko turi gukoresha umwanya munini. Turakoresha akanya katari kanini kugira ngo twinjire zo kuja mu igaburo ryera. Mukozi w'Imana Diacre Olivier umwe ko aravuga ari mu bitaro arakwaye neza ko murabizi. Mwari mubizi? Ari batari babizi. Na donation agwajije umwana murumva ko Satani ari karadutera imyami ariko yaratsinzwe. Haleluya. Buhire ari muri hôpital militaire. Olivier nawe ngaho muri clinique. Ariko ndizera ko Imana iraza kubagirira neza. Turaza kubasengera Imana ibasohore muri ibyo bitaro mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi mbadilika. Haleluya. Nimempata asiyebadilika. Yesu asiyebadilika ni Yesu peke yake. Asiyebadilika ni Yesu mwana wa Mungu. Asiyebadilika ni Yesu peke yake. Asiyebadilika ni Yesu peke yake. Asiyegeuka ni Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Yesu nahinduka cyari kwa kundi ya. Tusome ijambo. Nshaka muri aka kanya tuvugane kuri Yesu. Tuvugane ku bushobozi bwa Yesu. Muri iyi si ari abantu bafise ubushobozi, hari abariho, hari n'ababayeho, hari n'abazoza. Ariko Yesu arabaruta. Yesu arabaruta. Bwana asifiwe.
Yesu arabaruta. Ndashaka uyu mwanya muto tuvugane kuri Yesu. Ari igihe ushobora gutunga ikintu cy'agaciro ariko ntumenye ko ari ikintu cy'agaciro, ariko Yesu afise ubushobozi. Haleluya. Sinzi niba ari kuwa gatandatu w'indwi iheze niho nababwiye ngo abantu bafise abiwabo bagwaye ingwara zinakira, abantu baze tubasengere. Hari kuwa gatandatu w'indwi iheze. Kuwa gatatu hariho wahagurutse ashima Imana avuga ngo isengesho twasenze yakoze kuri mama wanje, yaragwaye umutima. Haleluya. Yaragwaye umutima, atakijya umunyu, atakijya amavuta. Haleluya. Agezeyo aduze abwira mama we ati warakize cya kwa muganga kwipimisha. Agatereka narakize, wewe genda kwipimisha. Isengesho ryarakoze. Agiye kwipimisha baramubwira ati nta muntu akomeye nkawe, uri muzima, ubakunya arajya, utuvuta arajya, ni muzima. Sinzi ko yaje wa musore, sinzi ko yoba yaje mwashingiye ntare yaje, ariko naranezerewe kwakira ijambo ukaryakira ukaryizera, ryambara umubiri rigakora ibikorwa ku buzima bwawe. Shaka umenye Yesu, umutunge umuzi ubushobozi bwiwe. Niba waramwakiriye, niba umufise, numufate nk'ikintu bisanzwe. Bona sifiwe sana. Muri we hatekeyemo ikintu cyose ukeneye. Dusome ijambo ry'Imana muri Petero. Ariko dusoma duherako Petero wa mbere 2 ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe iri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'imwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'imwemu bishimwa n'Imana ku bwa Kristo, kuko byanditswe kuko mu byanditswe harimo aya majambo ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumya imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Kuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico gikorwa, mwagerewe ico giciro, ariko kubanka kwizera rwibuye abubatsi bagaye niyo ryahindutse irigumya imfuruka, nibuye risitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Imana itugirire neza. Nayo majambo ushaka ko tuganira, ugomba kumenya Yesu. Bugiye ugendana n'umuntu uzi w'umunyenkomezi umuzi, ugenda wumva kurinzwe. Haleluya. Iyo uri kumwe n'umuntu w'umunyembaraga urumva yuko wuzuye. Amen. Umwana muto iyo ari kumwe n'umubyeyi yumva ko isi yose ayifise mu maboko, atakintu na kimwe cyoshobora kumunyega. Umwana muto we, hajya umwana mutoya arakwemera ku rugezo udashobora gutahura. Haleluya. Niyo akeneye kuja hano hanze ari umwiza, akubwira ngo merekeze, mu yandi majambo akeneye security, arumva ko ari kumwe nawe icoza cyose. Eba ntabwo bakimuteye. Yesu ashimwe. Nawe ukwiye kugenda na Yesu umufise ukumva ko nahisi n'ijuru vyonyiganyiga, atakintu kimwe gishobora kugutera ubwoba. Sinzi ko munyumva. Na kintu na kimwe kikwiriye kugutera ubwoba.
bo barabanyembaraga abanyenkomezi bakaba abantu buntu bambaye umubiri bafise amaraso nk'ayo ufise nukwiriye kubatinya ukwiriye kububaha gusa umuntu nakagukange nakagutera ubwoba mwubahe niba ari umunyacubahiro umwubahe ariko ugire pourcentage usigaje z'Imana umwe pourcentage ziwe ariko pourcentage nyinshi ni za Yesu. Haleluya. Yesu rimwe na rimwe biragorana ingene umuntu yomusobanura. Haleluya. Biragorana ingene umuntu yomusobanura ingene yomubwira abantu kugira ngo abantu bamwumve ariko Yesu ni gitangaza. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yesaya ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujanama Imana y'amahoro. Haleluya. Umufise umenye ngo ufise igitangaza mu buzima bwawe naho wowe ukenye ukaba atakintu ufise uyu munsi ntakagira umuntu agusuzugura kuko abamufise baratungurana niko abanyarwanda babivuga bakora amasiripurize umuntu wabona ko ari fake ari umuntu w'inyuma y'abandi mu kanya gatoya Yesu agafyonda buto amateka y'uyo muntu agahinduka kugira ngo umushukire bikagusaba protocol n'akantu gatoya gushimana ifyonda. Umuntu afise Yesu kwiriye kumwubaha. Bwana sifiwe. Yesu yigeze kugenda kwiriba abigishwa biwe ngo baja mu mihana gusuma kurondera ibyo kurya nawe ngo yisigarira kwiriba ari ngaho kuri iryo riba haza umusamariyakazi kuvoma. Yesu abwira uwo musamariyakazi tima ku mazi yo kunwa. Haleluya. Uyu musamariyakazi ntiyabyumva impamvu umuyuda ashobora gusaba amazi umusamariya. Ntibibaho. Bari abantu badahura, bari abantu banenana. Abisirayeli baranena abasamariya. Uyo mugore Yesu aramubwira ngo ikibazo mbonye ugize ntiwamenye uwo muri ko muravugana. Haleluya. Iyo umumenya ko gusabye amazi nawe umusabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Oh haleluya. Kugira nuzokongere kugira inyota nguze kwa muri kuraza kuvoma. Hagati none kwiriba rirerire atani kivomesha ufise ayo mazi y'ubugingo umbwira uyamavuye. Hagati niki gitangaza wewe nakubwiye iby'imwemu wowe ubyumva mu mubiri. Haleluya. Wavyumvise mu mubiri. Atangura kumusobanurira aramubwira acaramubwira ngo banza ugende usa n'umugabo wawe. Aramubwira ati nta mugabo ngira. Aramubwira ngo vuza ukuri ndakwemeye kuvuza ukuri nta ufise nuwo mwari kumwagira gatanu ntiyari gwawe. Umugore aratangara. Haleluya. Aca yirukanga mu gisagara abwira abantu arahuruza abantu arababwira ngo nimuze ndabereka igitangaza mbonye umuntu yambwiye ivyo nakoze byose. Bwana sifiwe. Niba waramenye Yesu ukamenya n'ubushobozi bwiwe ukwiye kumubwira batamuzi bakamumenya nabo. Niba Yesu yarakugiriye neza ukwiye kumubwira batamuzi nabo bakamumenya. Hari n'igihe abantu bamumenya bakamumenya igice. Haleluya. Niba musobanukirwe neza Yesu yigeze gukoranya abigishwa arababwira ngo nimumbwire aho hanze mwumva banyitande. Baravuga ngo turumva bavuga ngo uri umwe mu bahanuzi b'Imana. Abandi bavuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo uri Mose. Arababwira ati none
Ibyo nivyo munyumvana mwumva bavuga. None mwebwe munyitande. Mbega Yesu wowe umwitande. Yesu muhizi ni gahe. Yesu ashimwe. Abari hari inyuma haleluya. Umwitande. Urushengero rwatwuzuranye. Turagura tuja he. Ni hejuru. Nahandi hasigaye. Haleluya. Nahandi hasigaye no gukura ibi bisenge. Tubizamu. Umeza 6 turuzuye hano. Shereka. Kukaragaciye. Bwana sifiwe. Mwebwe munyitande kwaba banyita Elia kandi nkaba ntari Elia, abandi banyita Mose nkaba ntari Mose, mwebwe munyitande. Haleluya. Petero agiriye yerekwa, agira kumenya kutavuye kuri karemano ariko kuvuye kuri Mwuka Wera. Ndagomba ngo mwiri teraniro uhabwe kumenya Yesu. Haramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima isumba byose. Haleluya. Aravuga ngo Petero uri muhigwe. Aravuga ngo uri muhigwe Simoni, kuko ibyo ntibimenya abinyama n'amaraso, nabwo wabimenya uri mu mubiri. Wagiye mu mwuka, warenganye ikirere cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, uransobanukirwa uramenya. Ndashaka uyu munsi Yesu akwereka ubushobozi bwiwe, umumenye, muhabwe kumumenya. Haravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Haravuga ngo ibyo nta muntu abiguhishuriye w'inyama n'amaraso. Amen. Umenye, urengane ubwenge bwawe. Amen, amen. Umenye ubushobozi bwa Yesu. Uyu Yesu tubabwire n'umuremyi. Icambere ndamuziko n'umuremyi. Haleluya. Mu mateka yabize kimwe giteranije na kimwe ugateranya n'ikindi kimwe bingana bingahe? Bingana 3. Ariko Yesu yabwiye abantu ngo kimwe guteranya ikindi ibiharuro 3 ngubiteranije bihinduka kimwe. Yaje guhindura systeme abantu bari bamenye, yaje guhindura imikorere abantu bari bamenye. Oh, haleluya. Ndagomba ngo uyu munsi ubushobozi bwa Yesu bukuvana mu byumenyereye, winjira mu kindi kirere, winjira mu haleluya. Habwa kumenya Yesu. Uyu munsi uraza kumenya icyo yakuremeye n'umuremyi. Yohana 1:1 haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yamyeho, kandi uwo jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Semeni haleluya. Mbere na mbere jambo yamyeho, kandi uwo jambo yari Imana. Yesu ni Imana. Nawe abatabyemera Yesu ni Imana, naho batamutahura Yesu ni Imana n'umuremyi. Mbere na mbere jambo yamyeho, ni jambo. Arekura ijambo rikadukiza, kuko niwe jambo. Uyu munsi arekura ijambo ribohora ubuzima bwawe, arekura ijambo ribohora abana bawe, arekura ijambo ribohora urugo rwawe. Ngo jambo yamyeho. Bwana sifi. Tamuzi uyo Yesu. Uyo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe na twari he. Ari mu mitima. Ari he. Ari mu mutima. Apana ari mu mitima, ari mu mutima. Uko uwo mwicaranye ashobora kuba atamufise. Wowe ukibaza ari mu mutima wamwakiriye. Ngo abamwakiriye bose
Yohana 1:12 ni 1:12 wabamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo batavyawe no kwipfuza k'umugore n'umugabo. Semeni haleluya. Yabahaye ububasha bwo gucika. Mu yandi macambo yabagize ico batari. Amen, amen. Yabahaye power so gucika abana b'Imana. Nara sindanishijwe umutsinzi sinkiri umunyamahanga nahinduwe nara sindanishijwe aratambuka kumva umuntu w'ibiro 40 kumva umenga pima nk'ibijana kuko kiri muri we kiraremereye. Nawe nibakubaza kiuzuye amahoro nawe uzababwire reka nababwire uyu Yesu ndababwire rimwe na rimwe azabukebuke. Amen, amen. Nakimwirukansa kuko igihe cyose aje azafata ingingo yo guhinduranya ibintu yo kubika ibi. Paulo yigeze kugera mu gisagara bamubonye abantu bose barubama baravuga ngo karabaye imana zambaye umubiri zatumanukiyemo. Nagenda gutangarije namba Yesu ari muri wowe umenye ngo uri imana nto. Baravuga ngo abubitse ibihugu abubitse abafise Yesu bazokubika ibikwiriye kubikwa bazosenya ibikwiriye gusenya. Amen. Wabubitse ibihugu muri iki gisagara cya Musaga
bigiye kumenyekana ko Yesu yahageze, bigiye kumenyekana ko Yesu ari karakora, bigiye kumenyekana. Hallelujah. Yes. Inumugabo nanje ndamenya. Ariko kuma ufise ubushobozi, ufise ububasha. Amen. Umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari, iyo yubuye nawe ushobora kugana. Umugabo n'umugabo mumumenye mw'abantu mwe, iyo ageze ahantu ibintu byacanganye biribwiriza byonyine, biribwiriza ibintu bikishyira ku murongo, ibintu bikitondeka. Kibazo abantu Yesu tumuha agaciro gatoya. Bwana sifiwe. Tumuha agaciro gato. Kwiye kumenya Yesu. Yasashe iyi si yigeze kugira abagabo bavuga ari kijana. Bavuga gute? Bavuga ari kijana, ariko bapfuye baribagirana, n'ibyabo biribagirana, n'ababakurikira baribagirana. Ariko uyu Yesu haraheze imyaka irenga 2000 avuye kuri ubu butaka, ariko abamukurikira igitigiri gikomeza kwiyongera, gikomeza kwiyongera, gikomeza kwiyongera. Ndabona Yesu ngo yongereze igitigiri cyo gukora mu buzima bwawe, yongereze imbaraga zo gukora mu buzima bwawe. Abatakwemera bemezwe n'ibikorwa agiye gukora ku buzima bwawe. N'abakozi b'Imana mwe, Yesu agiye kwemeza abantu, Yesu agiye kwemeza abantu. Ababapinga n'abatabemera bagiye kumenya ko mufise Imana. Iyi si yigeze kugira abagabo bari bitangaza mu gihe cyabo, ariko bagiye baribagira. Idi Amini dada yari umugabo yigize igitangaza mu gihe cyabo, yarageze ku rugero ngo ajye imitima y'abantu cyari igikoko, havuze ngo urapfa warapfa. Ariko Yesu amwereka ko umugabo yapfiriye mu mahanga, yapfiriye mu buhungiro. Haleluya. N'abamukurikira bose barazimanga, n'abamwemera bose barazimanga. Oh haleluya. Ariko Yesu abamukurikira, iyi ni umugabo nanje ndamwemera, umugabo nanje ndamwemera, umugabo nanje ndamwemera. Ahindura ibyanze
agakora ubushake bwiwe. Birangira abantu bamenye ko wakurikiye Imana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rimwe na rimwe hari igihe asa nk'ukuretse gato kugira ngo ubanze umenye ubushobozi bwiwe, akagucisha mu bihe nawe ukibaza ariho cyangwa ntabwo, aranyumva cyangwa ntabwo anyumva, niho yibereye. Haleluya. Harahari. Ntuhagarike umutima, ntutinye. Ntuhagarike umutima, ntutinye, ushikame, ushira amanga ari kumwe nawe. Bwana asifiwe. Igihe asa nk'ukuretse. Amen, amen. Hari igihe yandetse, hari igihe yabaye nk'undetse akanya gato. Kandi reka nakubwire, iyo ariko aragucisha mu ishure ryiwe, n'abakwegereye ntibamenye ibyo urimo, nabo mugendana ntibamenye ibyo urimo, nabo muririmbana ntibamenye ibyo uri kuracamo, kuko n'urugamba rwawe wenyine bakumenye ibintu byahindutse, bagatangira kukurabira muri iyo shusho. Imana yahindura ibintu. Imana ihinduye ubuzima bw'umuntu, abantu bahindura amajambo. Imana ihinduye ubuzima bw'umuntu, abantu bahindura amajambo. Iyo yafashe ijambo agahindura amateka, abantu barahindura. Burya twari kumwe, wapi nitwari kumwe kuko naco mwamfashije. Reka ndababwiza ukuri, niwashaka kugendana na Dawidi neza, niwashaka kuba inshuti ya Dawidi neza, musange mu butayu, musange mu bugaragwa. Twazamura haleluya. Nigeze nabwira abantu kwijabe ari mu 2019 mvuye muri Mozambique, ubuzima bwamparanganiye ko bwansi, ndiko ndigisha nabwira abantu titangura mu munde basha, nkiri mu butayu, nkiri mu bugaragwa. Ejo nimwasanga mfise security na protocol nibizoborohera. Haleluya. Batangire bagukunde ubu. Bazokwihamagaza ngenda kwaka proshete ti wapi je sindira mwibarabara, jewe ngi ibintu byabanje gupimwa. Twazamura haleluya. Urumva ubu batangura bagukundu. Tangira bakwiteho ubu. Bwana asifiwe. Bibiliya iratubwira Yonatani yaravye mu buryo bw'imwemu, yitegereza Dawidi avuye kwica Goliyati, aramubwira ngo naho datari ku ngoma ndabona uzomusubirira, wewe uzomusubirira. Abantu b'imwemu nibarabira muri preza, baraba future, baraba imbere, baraba kazoza. Nibarabira ngaha, nibaraba nk'inkoko, baraba nk'amaegre, baraba nk'ingona, baraba kure. Haleluya. Yonatani aramubwira ngo ndabona we uzosubirira data. Atangwa kwisabira ikibanza kigira kabiri. Amen, amen. Amen, amen. Ntukagwanira intebe, ahubwo gwanira ikigushira ku ntebe. Kibazo duvise abantu bagwanira icicaro, aho kubanza kugwanira ikigushira ku ntebe, banza urondera iyo autorite ikwicarika ku ntebe, kuko niwe yicarika ku ntebe bazoyigukura ko bakwicarika inyuma. Tumurindira wicare hari inyuma, hagira ijambo rigukura inyuma rikuzana imbere. Birababaje gukurwa imbere ugashigwa inyuma, ariko biraryoshe kukugira protocol bakakuzana imbere bitegetswe n'ijambo. Vuga ijambo Imana.
vuga ijambo ndakira vuga ijambo we datuye ijambo ku buzima bwawe. Isi imenye yuko uri umukozi w'Imana, isi imenye ko wakoze mu biganza by'umukozi w'Imana, utakoze mu biganza by'abantu. Ibi biganza byawe biza bikoye mu biganza by'abakomeye. Inyenkomezi ya Yakobo igushiriyeho urwego, ingazi ndende izamuka ikagera ku bicu. Imana igushize ahibonekeza. Jambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi ya nyuma ku musozi wa Siyoni nzohubaka inzu yanjye. Nzohubaka inzu. Twazamura haleluya. Nzohubaka inzu amahanga yose azoyimenya. Kuri wewe Imana ihubaka ikintu kigaragara. Haleluya. Twazamura icyubahiro ku Mwana. Tumva imbaraga za Yesu. Hari ibintu ziriko ziraniganyiza. Bwana sifu. Narababwiye akantu kugira ngo intambara ya kabiri y'isi yose ihere. Byasabye izindi mbaraga zari sinyegeje. Itirere yigize igitangaza agiye gufata isi yose. Oh haleluya. Satani nawe yigize igitangaza ku buzima bwawe, yigize umugabo ku buzima bwawe. Reka ndakubwire hagiye tugiye kumenyekana umugabo n'utari umugabo. Haleluya. Itirere agiye gufata isi yose. Ubuyapani cyari igihugu gikomeye kinyiganyiza Amerika, gitera ubwoba Amerika. Oh haleluya. Ariko nibamenya yuko muri zone 50 tuvuze zone 50 y'ijuru semaine. Haleluya. Zone 50 n'umusozi abanyamerika bahinguriramwo ibitwaro cyangwa amabombe ya kirimbuzi. Nibamenya ko bariko bariyubaka, turiko turiyubaka mu ibanga abana b'Imana, turiko turiyubaka mu ibanga. Twazamura icyubahiro ku Mwami Yesu. Uwo mwanya niyo saha Perezida atanga itegeko. Twazamura icyubahiro ku Mwami Yesu. Atanga urufunguruzo muri Pentagone. Haleluya. Perezida wa Amerika arafise, niwe afise urufunguruzo gugurura hari amabombe ya kirimbuzi. Iyo perezida n'ubundi batandukanye bahana urwo rufunguzo. Bona sifi. Niyo mpamvu Trump bariko bamuhiga bamwagiriza ngo yagiye twaye amabanga n'ibindi, ariko ntavyo yajana, nta niyo bashobora kubijana kuko ni system, ni umugambi wo kumufobya cyangwa wo kumuca intege kugira ngo bamumare imbaraga. Vya Trump tuvyibaza, ariko perezida wa Amerika atanga itegeko aho nyene isi yose yadugije ibiganza bavuga itre uyo mwanya. Oh haleluya. Uyo mwanya barekura bombe ngo twatubombe duto mugabo tw'ubumwara duturitse ngo twaturikiye mu bisagara bibiri, igisagara Hiroshima na Nagasaki. Duturitse muri aka kanya hari bombe zigiye kumanuka zivuye mu ijuru zije bombe za Kristo ziraturika. Isi yose izamura ibiganza bwati turemeye Amerika, turakwemeye uri umugabo. Nawe bagiye kukwemera nk'umugabo afise Yesu. Naho Amerika ikomeye, imbaraga ziriko zirayivako, ariko Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu n'umugabo. Yesu ashi abamwakiriye, abamufise abaho ububasha. Bona sifi. Nagize kubabwira Isirayeli ukuntu iteye ubwoba. Impamvu iteye ubwoba yibitsemo imbaraga.
bantu ntibazokubahira kuko ufise amajambo menshi uvuga, ariko bazokubahira ku bushobozi bwawe. Bona sifi? Bazokubahira ku bubasha, bazokubahira ku mirimo. Abanyarwanda baraciye umugani ngo nari umugabo ntahabwa intebe, nari umugabo ntahabwa ijambo. Ukwiriye kuba umugabo uyu munsi, nejo na hirya yejo, ubuzima bwawe bwose. Mu myaka 40 abantu bagusanga mu imbaraga wari ufise, ugifise imyaka 10, ugifise imyaka 20, bagusanga izo mbaraga. Haleluya. Igituma isi yose itinya Isirayeli, nagihugu copfa, nagahugu gato, narababwiye nagahugu gato ya cyane gasumbwa n'u Burundi. Ubu ni ariko isi yose irakubaha. Haleluya. Nawe isi, imikorere y'isi ikubahe. Abantu bamenye nibwo bazobubashe wewe, bazobubashe kiri muri wewe. Nimba udafise Yesu, aho ni turi kumwe. Ariko nimba ufise Yesu, nukuri bazokura inkofero. Semene haleluya. Bazokura inkofero. Mani guhezagire mukobwa Yesu. Mani guhumugisha. Bwana sifiwe. Bazokura inkofero, bakubahiye ico tunze. Umuntu mubwira ati akira Yesu. Ha Yesu kibanza mu buzima bwawe, navyumve. Yesu amenywa n'abamuriyeko. Niba Petero aravuze ngo nimba mwaramwumvirije mukamenya ko agira neza, ni mumwegere. Niwe buye rizima ryagawe n'abubatsi, ariko ku Mana rifise ububasha. Haleluya. Igituma Isirayeli bayitinya, imaze kubona ko ifise abansi iruhande n'iruhande, ngo bakoze misire ijya izindi misire. Niko muranyu? Bakoze misire imira izindi misire. Muzoje muri Google cyangwa kuri YouTube muzoyibona. Ni misire bacita ngo ni Iron Dome. Kimira ubundi bubombe. Muravyumva? Kimiragura ubundi bubombe. Iyo bafise ikirenge Iron Dome. None ntibagifise, baragifise, ariko ejo bundi bari babirahiye kandi bagifise. Haleluya. Amaso yari ibirahiye kandi bagifise, kandi bagifise. Mukanya nkako gukubita urugohe, babona amaso yinjiye, amaso yakoze, yafashe igisagara cyose cy'igaza. Igaza ni hariya kwa ba Samusoni, hariya Samusoni bamwiciye, hariya kwa ba Derida, niho Gaza. Amen, amen. Bagize umushinga, bagize umugambi, projet, baravuga ati Isirayeli tuyirimbure, tuyikureho. Ariko ntibamenya ko n'igihugu gifise amasezerano, n'igihugu gifise Imana. Umuntu afise amasezerano, umuntu yavuganye n'Imana. Ntugapfe kumusuzugura ngo yambaye ibyatabaguritse, ntugapfe kumusuzugura ngo ntagira haba, ntugapfe kumusuzugura ngo ntagira inshuti. Wavuganye n'Imana. Bugenegana babwiye twicaye hano mu gisagara ca Bujumbura ko twavuganye n'Imana. Ntukatwishinge. Niba tacho wavuganye n'Imana utarudia kwenu. Iki gisagara kigiye komwa abantu bavuganye n'Imana gusa. Kuko niwe ngo urumva ngo ijambo ry'Imana niko rivuga ngo murindiriye mu gisagara. Ayo n'amasezerano ya bose, none ryo ni isezerano ryawe. Haleluya. Ubuzima buduga, natwe tuduga. Buduga natwe tuduga. Ikiro kijya ku 100, natwe tuduga. Kizoshake kigura 100, tuzokijya. Kuresha. Haleluya. Umuntu umwe ariko abantu bafise Imana, umuntu umwe twari kumwe kandi n'umukozi w'Imana, twari tuvuye ruguru, turi mu modoka, twari twagiye ku maziko mu ndu yahera, tugeze
ni hehe mwijenda bagura umukate hanyuma atangura kuvuga ngo uyu mukate uraryoshe uturenze imikate y'Ibujumbura ntabwira ati sha urenze imikate y'Ibujumbura cyangwa imikate iryoshe ntayo muzahire. Haleluya. Baravuga ngo none iyi mikate iryoshe ibahe ndabwira ati waragiye muri cafe guruma urabura umukate uryoshe ngo hajya naho aba profete ngo hajya naho abahanuzi. Haleluya. Urabyumva arumva ko ubwo buzima butamwerekeye ngo aho naho iwanyu mwebwe abahanuzi ngo abahanuzi ntibajya nabi nicyo cya nabi ntibishoboka ngo ntibambarana tugenda n'ijambo mwana yanje nimba udafise ijambo hano Bibiri avuga ngo icy'abayuda barushije abandi n'igiki ngo nuko babitse ibyasezeranywe n'Imana. Wicaye ngaha ngo uzoyi Bujumbura udafite icyo wavuganye n'Imana barabarura baragusubizayo hari iwanyu. Haleluya. Imana ibaho ubushobozi bwo kuba mu gisagara mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo kintu cyarantangaje kandi ryari rigize kabiri akimbarira. Ndamubwira ati hari umukate witwa gutya n'umukate uryoshye ngo uwo nuwo bavugisha ngo uwo nuwo bahanuzi kuki ibyo watuye n'akanwa kawe ibyo bizokubako ni watura ubuntu bwa fake uzogendera mu buntu bwa fake. Haleluya. Madame wanje yarambwiye mu minsi ya Noel nabwo ati none wagenda basugasonesha ko atamaye rufise genda usonesha gakosime k'ibihumbi 150 wamba. Ndamubwira ati narahakanye niyo bikeneye kunyambika ikoti sinzokwambara ikoti yako yasoni hajya kuri ntuzi na vendora mission. Nabwo ati nibishoboka niba ari Imana nakuriki icyo naramaze kucatura singeze. Ariko mw'abantu b'Imana nibyo navuze. Yefuta yaravuze ngo mwana wanje ungiriye nabi kuko nabyikuriye mu kanwa. Iki kirato gishake gihengame sitavara kiato cha gihengame ngovuga ati Mana turambaye kirato gihengamye nawe uzubwira Imana ati Mana urabona ko twambaye kirato gihenga aha turagiye mu nama twambaye kirato gihengamye ma ariko abantu bagera ku rupimo ibyo bavuze ati ariko Mana nawe urabizi ko nabivuze nk'umuntu. Niyo mpamvu imbere yuko watura ikintu ubanze bitonde. Haleluya. Nararahiye n'amakositime mfise asonesheje ubu ngiye kuyatanga yose ayo nasonesheje kuri vendora miss ngiye kuyatanga ndayaba kiri muri iyo revu ako naguha importe no avuga bona si kubera ko mfise amahera ariko mfise ico natuye nibona ko nkeneye kwambara ikoti izo nawe niwumva ukozwe ko ngungurira ikoti usinibebe kwa vendora mission. Bona sifiwe ni waturuka vuga ngo Mana ndabyatuye ku meza yanje nkeneye ko hamera gutyo niko azoba. Haleluya. Mugore wanje turi muri mariage yarandushije kwizera. Ndamubwira ati rero sheri ubu urabona ko nta mafaranga tugende hariya kwa Sioni tuguru tubage twatundi twa 10,000 canke 15,000. Arambwira ati pu hazagira ibintu ugira ngo pu. Haleluya. Nuko ugira ngo hari amafaranga je natanze muri ntuze ya bag eka uko byagenze ntubimbaze kubera ko yandushije ukwizera kurasumbana nuce watura ukwizera kwanje murumva ngo nanje ukwizera kurasumbana. Ayi Imana yancishije siyo yagucishije.
imise maze guhekenya si yo maze guhekenya. Bwana sifiwe. Imise murayizi? Hari igihe nambaye ibirato byatobotse bigenda bikwega amazi, socks ukayambara ukayizinga yaheze ugacuye abantu bakarabira ngaho inyuma bakabona bakibaza muri socks nshasha naho yarageseye udashobora kuyikurira mu bantu. Haleluya. Winjira ahantu hari amakaro bakibaza ngo ufise isuku ryinshi ugacukura vuba na vuba ugakura ibirato n'amasokse bakibaza ngo ni isuku ryinshi naona amateka ugacukura ikirato vuba na vuba n'amasokse ugacukura na byose. Haleluya. Iby'Imana ntabwo babitora mu nzira, babitora mu nzira. Bwana sifiwe. Hari umukozi w'Imana umwe umunsi umwe nari ngiye gutora ibyuma hajya kuri eglise, bijya byuma twashinze hajya, hanyuma duhura n'umukozi w'Imana arambaza ibyo byuma bijanye, ndamubwira ati nibyo tugiye kubakisha. Arambwira ngo wenda kuzi kumbe uranzi, erega burya abantu barakuzi. Ndakuzi yuko udakunda ibintu bya fake. Haleluya. Sawa tukubera iki watura ubuntu bwa fake kandi byiza bihari. Ugasanga umuntu ko mwabantu b'Imana, umuntu Imana yaramuhezagiye amafaranga yajya kugura akagura canga. Imana yaraguhaye amafaranga ngo nkunda amagufa, ukunda amagufa aca bucoyo. Ntabwo ukunda amagufa ahubwo nukubanira ngo nifanyizie kamufupa. Bibiri avuga ngo tuzojya mwijuru, ngo tuzojya ibinyita imisoso kugira ibintu by'amagufa. Ngo nkunda umusokoro, apana wanse kuri faranga. Ngo tuzojya ingumba zabyibushe. Bazamura icyubahiro ku mwami Yesu. Haleluya. Bwana sifi. Nuja muri busheri, ukagera muri busheri babaze ati nyereka special ziri cyahari. Ngiye muri busheri ngasanga special zaheze, so sisi burya zirahari zitwa special. Nshangenda singura kafeki numangura karobo mugabo ngura ga special sakujya ibintu undi ziriya bureti zimwe batembereza mu barabara na magufa ni micaca bafata bagasya imitsi. Uzojya zijya bureti zo mu barabara wumva ukubise ku runtu kibaza iri ni pine monyoye. Ariko hari izindi zikorwa mu musoso. Mwaturi byiza mu izina rya Yesu, mwaturi byiza. Iyo abatari ukwatura ibyiza ntabwo tuba turi hano hantu hameze uko. Bapi tuba tukiri mu bintu nyene by'ibintu. Nkeneye ko iyi podium tuzoyikora neza ku buryo yaka iguma idanja gutya. Igihe twacangura hano mwabizi harimo utuntu k'udutara twaruje na vere. Hari umuntu yantwenze ngo ariko ngo ijya dekoro ni dekoro nyabaki. Namugatereka kunsamaza hari ico nirerekeye. Aragaruka arabe azosanga ibintu bigira gutya. Ni watu harimo ibintu by'ibitara hano, hari gishitingi. Jewe mbwira umufundi tishiramwe amatsinga hari utuntu kubera ikutegura ubuntu bwa fake kandi Imana yawe atari fake. Yesu afise ubushobozi. Haleluya. Haleluya. Ufite Imana itabara iyo dusenze yatumva. Haleluya. Muze mu babagabo nyaba
umenye Yesu kumuha agaciro. Isori ge tumusuzuguza yari gukora ibintu bikomeye agakora ibintu bito. Amen, amen. Amen, amen, amen. Waturi ibintu bingana na Yesu wawe. Ikibazo Yesu abantu bamufise akantu gatoya. Wewe mugire abe munene muri wewe umere nka ya nzovu. Makuru inzovu se nababwiye ngo ya uri umushitsi wowe utayumvise. Inzovu yagiye ifashe urugendo n'akanyegeri. Ayo ni mwayumvise. Bafata voyage baragenda akanyegeri kifatiye ku gutwi. Baragenda bafata urugendo bagera ku kiraro ca Rusizi. Dufate Rusizi nico muzi. Inzovu kubera uburemere bwayo kiraro gitangura kunyiganyiga. Barabandanya bagera hakurya bageza ibindi bikoko biri canke abantu bari dufata abantu nibo bumvikana. Akanyeri gatangura kwivuga amazina ngo mwabagabo turahakije ibintu ahinyuma. Ati wewe nande? Ati jewe na nzovu. Ati bigenze gute? Ati kiraro habuza akantu gatoya twaye tugisenyuye. Nagira ndagutangarize ni wafata ku gutwi kwa Yesu gusa ibintu bizonyiganyiga. Ugende wivuga amazina abantu bibaza ngo nawe wabikoze kumbe byakoze Yesu. Oh haleluya. Twebwe nazo turahakije kiraro kugisenyu. Akanyegeri karimo none ni karimo umve ngwipo uzoraba ubunyegeri butani nyene bwikorera ikintu kingana gute. Wewe uri umuntu mutoya ariko uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu bisi. Mwizere. Haleluya, haleluya. Indogo bimwe mukunda makuru indogo bimwe ngo yagiye yari mu gisagara hanyuma yumva itangazo ati urahamagawe ibwami. Bayihamagaye baribwira ati wowe no munsi niwe watoranije kuza kurera umwami. Hanyuma iramureruye iragenda igeze mu nzira isanga basashe amatapi rouge. Umwami ari hejuru yayo batangwa kugenda baririmba. Urugendo rurahera igikorwa cy'uyo munsi kirarangira. Hanyuma ya ndogoba iratimagwa ibaza ngo bicameze ko akundi iza guca hahandi yaciye ejo ihetse umwami mugabe ihaca ataci ihetse. Itangura tibi nibiki ko ejo hano naciye ejo bansasiye vyagenze gute. Barayibaza ati none ejo wari uhetse iki? Ati nari mpetse umwami. Burya wibaza ngo icubahiro bagihaye wewe bagihaye ico wari uhetse. Nagenda gutangariza abantu ni baguha icubahiro ntibazoba bagihaye wewe bazoba bagihaye ico uhetse. Kakanu ntabwo mwakumvise neza. Yesu ngo yinjira mu gisagara cya Yerusalemu ariko umukangara w'inyana y'indogoba ngo batangwa kwisasira imyambaro bazungagiza ibigazi baririmba. Indogoba yibaza ngo icubahiro niyo bayihaye iyo ndogoba. Imaze kumushira hasi isanga byahindutse. Ni washira Yesu hasi bazogusasira amahwa. Ni washira Yesu hasi bazogusasira amahwa. Haleluya. Nushire Yesu hasi shira ku bitugu n'ivyanka ushire mu mugongo n'ivyanka ushire hafi gifuwa. Mushire hasi. Isezerano niryo kudashira hasi ukamushira hasi baragusasira amahwa. Icubahiro cyose dufise nuko duhetse umwami.
duheze Yesu. Amen, amen. Ndabipfurije kugumya Yesu, mumushire ku mugongo. Bazoguha icyubahiro, bagukomera amashi, kandi nibagukomera amashi uzuvuge ngo amashimwe n'icyubahiro n'ibyiyicare kuri rya ntebe. Ntuvuge ngo aya mashimwe n'ayanje, uzuvuge ngo aya mashimwe n'ayo wicaye hejuru yanje. Ukayiha wewe aribwira ko yicare ku yindi, afise indogoba nyinshi yatoranije. Haleluya, haleluya. Muhe ikibanza mu mutima wawe, muhe ijambo. Wanasifiwe. Muhe ikibanza mu mwanya, muhe, mwinjize. Shitsa Yesu mu mutima, itabi ijambo ryiwe. Ikigushobokera. Shitsa Yesu mu mutima, itabi ijambo ryiwe. Jambo ry'Imana riravuga ngo nimwumve ijwi, nimukomanaze imitima yanyu nk'uko Abisirayeli basogokuruza banyu baryumvise, bagakomanaza imitima yabo bari cyagiye ku mariba y'Imara. Niwumve ijwi rikubwira ngo ngwino kuri je, uryegere. Haleluya, haleluya. Uzokora ibikomeye. Gitangaza cyarabaye muri iki kinjana giteye ubwoba. Aha abakozi b'Imana usanga bafite icyubahiro kirenze ico uwabahamagaye. Haleluya. Umukozi w'Imana umwita Masasu, muramuzi? Niwe ngo yagiye kwigisha mu Bugande umunsi umwe, harakoreshwa ibitangaza birakomeye, ngo azabona abagore bakuye amakanga bayashashe mu nzira. Ati mukozi w'Imana uhetse icyubahiro cy'Imana, yabwiye ateka nimunkwege mbe ndibereyeho, nimunkwege. Bamusasira imuzu, uwasasiwe imuzu n'umwe ni Yesu. Nugira icyubahiro umenye ko pourcentage zawe ni 10, 90 ni za Yesu. Ureka gufata icyubahiro cya Yesu gugihindura iki wawe. Militi protocol, security. Aho umuntu ajya no gusuma akagana na security. Witegereza uyo muntu ugasanga afite ishengero ry'abantu 200. Kibaza cyo cyubahiro uyu muntu. Haleluya. Uwo muha abantu 1000. Bamwe bacha batangura kwiyita intare. Intare ni Yesu yonyene. Bihaye amazina batahawe n'Imana. Haleluya. Ngo mpetse icyubahiro cy'Imana. Ukaba ukeneye kurambira mu muhamagaro w'Imana, wicishe bugufi. Bibiliya iravuga mu Bifilipi, ni mu Bifilipi 2:5 cyangwa ni mu Bigalatiya, ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngo naho yari Imana niyiyumviye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ngo ariko yisiga ubusa, yambara umubiri w'umugurano, ngo apfa urupfu rwo ku musaraba. Ngo icyo nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina rirengeye ayandi mazina yose. Ukaba ukeneye kugira izina, ukaba ukeneye kurambira mu muhamagaro, wicishe bugufi, reka Yesu ashigwe hejuru. Ikibazo cyarabaye. Haleluya. Ikibazo cyarabaye muri iki gihe, muri iki kinjana. Mwuka wo kwishira hejuru warinjiye mu bakozi b'Imana. Kwishira hejuru, ariko namwe rimwe na rimwe nimwe mu bidutera. Ndagusengera rimwe gusa ingwara yakuvamwe ugacobona ko ari jewe Mana. Hapana, jewe ndi igikoresho cy'Imana. Imana yanciyemo gusa ndagukorera, ariko wabikoze ni Yesu. Natwe abakozi b'Imana tugaca tuvyemera. Haleluya.
tukabyakira. Mwari muzi yuko icubahiro ari drogue? Icubahiro ni drogue. Icubahiro kibaye cyinshi, kirakwega urupfu. Haleluya. Ukwiriye kumenya Yesu, ukamenya n'ububasha bwiwe, ukamenya n'imbaraga ziwe, ukamenya n'icyo yakuremeye, ukamenya n'icyo haleluya, ukamenya kuriho kugira ngo umukorere. Umukozi naruta shebuja. Amen, amen. Umuntu agaca bugufi agikenye, umugabo yamara kuronka udufaranga gatangura kwigira igitangaza. Nakiriye umuntu muri biro ngaho, sinzi yava mu bice by'iyo mu misozi iyo za Ruyaga, arambwira ati mukozi w'Imana. Ndamubaza waje hano gute? Ati n'umuntu yanzanye ngaha, tiyambwiye timbiro nje kukwereka abantu bagusengera, tibakira abantu bose. Ndamubaza ati none hari aho batakira abantu bose? Ati hari aho batakira abantu bose, bakira ubuntu banje kumuraba, ishatanga n'ishafise. Narushe mu mutima, ndamubwira ati ruhuka washitse, aha ni muri ruhuka. Urazi gushobora gusuzugura umuntu? Haleluya. Ari wazokubera ingazi yo kugeza kure, kandi Imana yamukuzaniye ari umukene wo hasi. Imana ikaba yamuzanye kugira ngo abe ari wewe uhinduka trio, azokugeze kure ukamusuzugura, kandi ari we Imana yakuzaniye mu nzira yawe. Ntukagira umuntu wese upfa gusuzugura. Umuntu wese aje mu buzima bwawe ntuzi impamvu yaje, mwubahe, umukunde. Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana riko ryabafasha yemwe. Abo ryafashije nibagire gutya, bazamura ibiganza batele haleluya. Yesu afise ubushobozi. Umunsi umwe ngo yinjira mu gisagara, avuye mu bwato, avuye mu mazi, asanganirwa n'umugabo yari impemu mbi, yari azimaranye igihe kinini, yari azimaranye imyaka myinshi. Bari baramuboshe ngo bakamubohesha iminyororo ku maboko no ku maguru, akayivutagura. Bari baramuhevye ko yari asigaye aba mu kaburi. Ariko Yesu ngo avuye mu bwato, wa mugabo ahura na Yesu. Haleluya. Ahura nande? Na Yesu. Abadayimoni bari muri uyo mugabo babonye Yesu baramumenya, baravuga ngo duhuriye hehe ga Yesu, mwana w'Imana nzima isumba byose, ntutwicisha agashinyaguro, ahubwo turungike mwaziriya ngurube nicyo kibanza cyacu. Amen, amen. Uwo muntu yari yarananiranye, ariko Yesu aserutse, abadayimoni baramenya ko haje uwabayeho bo batarabaho, haje uwabanesheje, wanasifiwe, haje uwabakoroye. Baravuga ngo duhuriye he ga Yesu, mwana w'Imana nzima isumba byose, ntutwicisha agashinyaguro, ahubwo uturungike mwaziriya ngurube. Uyo muntu izo mpemu zari muri we, Yesu ngo arasemerera ngo zije mu ngurube. Abo muri ico gisagara barasemerera bati tuvire mu gisagara kuko uri kuraduhombya. Haleluya. Kuko ngo yarafashe ingurube zishika 2,000 zose azikubise mu mazi zipfuye. Uyu munsi ibyakuragije mu marimbi,
ibyakuragije mu nzuzi, ibyatumye ubuzima bwa bumererwa nabi, agiye kubirungika mu mazi, agiye kubyereka inzira. Byibwirize iki kintu mucumve mw'abantu b'Imana mwe. Haleluya! Uti jewe sinigeze ndara mu kaburi. Za ndoto zawe urota uri mu kaburi, urota wagiye guhamba, urota wagiye kuvizita hoteli Meridie yawe iri mu kaburi, niyo wibera. Ariko Yesu uyu munsi nagira ntangariza umuntu umwe ari mu iteraniro. Yesu agiye kuvuga ijambo. Haleluya! Agiye kuvuga ijambo nk'umucamanza mukuru. Ziribwiriza zigwa mu mazi zose zirapfa. Umuntu yaraboshe yariko imigozi atambara, bamusanga yicaye ari kumwe na Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse. Haleluya! Abaguheruka ugenda gusa basange wambaye, abaguheruka uri wenyene bagusanga uri kumwe n'uwundi muntu ku ruhande, abaguheruka uri wewe wenyene basange ubuzima bwawe bwahindutse wicaye. Ngo basanga yicaye ubwenge bwagarutse ari kumwe na Yesu. Baratangara baravuga ngo usi wa wundi twagerageje tukananirwa. Nagenda kubwira bya bindi wagerageje bikakunanira, Yesu agiye kubikora, basange wicaye. Oh haleluya! Wicaye ubwenge bwagarutse. Iri teraniro abantu Satani yatwaye ubwenge. Muri iri teraniro abantu Satani yibye ibyabo. Unasifi wicare, ibyawe byose bije ku murongo. Ntabwo munyumvise neza. Ibyawe byose byagiye ku murongo. Mwiri teraniro harimo umuntu ngiye kuvuga, ninda muvuga arahitiraza. Imana hari ikintu igiye gukora ku buzima bwiwe kandi gikomeye. Mwiri teraniro harimo umuntu akina umupira, azi akina umupira azi. Shobora kuba ari volley, shobora kuba ari umupira w'amaguru, umupira wose ukina. Shobora kuba ari umupira w'amaguru, wowe gusa ukina umupira uzi. Twazamura icyubahiro ku mwami w'abami. Twotera haleluya! Imana data wa twese ni Imana ibona. Bwana sifiwe sana. Imana data wa twese ni Imana ibona. Sinirirwa ndakubaza ngo ukina umupira wahe, umupira ukina uwo ari wo wose, Imana data wa twese irambariye. Igiye kukujana gukina ku mugabane wa Burayi. Ugiye kuba
Robetefa beko sivirigado kuzamura icubahiro ku mwami. Imana irakwimuye mu Burundi, igushize kuri liste y'abakinyi bakomeye ku rwego rw'isi. Ntabwo mwabyumvise neza, ntabwo turiko turatita mwari no teraniro. Imana ikujanye gukina mu gihugu kimwe mu bihugu vya Burayi. Reka rire acha usipangurize amacuzi. Ubundi mukurira harimo deliverance. Imana irambye nkunda kuvugira kuri iki gicane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazoba havumwe ngo uzovuga ngo Uhoraho yavuze atavuze. Mu bushobozi bw'Imana yampamagaye, sije ndakwimuye, niyaguhamagaye. Uyu muntu agiye kuba uwo gusponsoriza iri shengero, kuko ugiye kugira ikintu bita inoti. Mana yanje we, twazamura icyubahiro ku mwami Yesu. Iyamamagaye ugiye guhembwa amafaranga menshi. Imana yaguhaye impano irakudugije. Je ndi mu mavuta y'ubuhanuzi muri uyu mwanya, ndi mu kirere cy'ubuhanuzi muri uyu mwanya, ndi mu kirere cyo kwimura abantu. Ntabwo munyumva neza. Semeni haleluya. Nahanuriye umuntu kwa Mungu w'indwi heze ku mugoroba, ndamubwira ngo ibyawe byabohewe irugazi ku mupfumu irugazi. Ndamubwira ngo Imana data wa twese irabiguhaye, irabigusubije, igukuye mu maboko yiwe. Kwa Mungu mwaramubonye ngaha ashima Imana, avuga ivyo Imana yakoze ko yamusubije inzu yiwe. Nimwamubonye. Nari nabihanuye ku munsi wa Mungu wundi wa Mungu ku mugoroba. Ndahanuye ubuzima bwawe. Imana ya repentance, Imana yampamagaye ikambuza gukora ibindi byose, ikambwira ngo genda unkorere. Ndakugize ikiraro abantu bazokwambukirako binje mu masezerano. Ndakwimuye kuva uyu munsi winjiye mu isezerano ryawe, winjiye mu isezerano ryawe, mu bushobozi bw'Iyampamagaye, mu bushobozi bw'Iyantoranije. Nkuyeho inama mbi zose. Ndabizi kuzimu izi nama barazumvise, ariko dushizeho uburinzi n'ubudahangarwa kugira ngo icyo Imana ivuze igisohore. Biciye mu biganza byawe ugiye kuramukanya n'abakomeye, ugiye kuramukanya n'abahambaye. Imana ikugirire neza, kandi aho hantu uzoja uzohita uba kapitene. Subirira mu kibanza cyawe. Twazamura icyubahiro ku mwami w'abami Yesu ngo dutere haleluya. Twazamura icyubahiro kuri Yesu ngo dutere haleluya. Tera haleluya. Imana yimuye abantu, ibimuriye mu buzima bushasha, bavuye mu buzima busharira, bavuye mu buzima bubaba, bavuye mu buzima bw'umurazi, binjiye mu buzima bushasha. Babyizeye nimuzamure haleluya. Uhoraho yemeye kwivanga mu buzima bwawe, yemeye kwivanga muri dosiye y'ubuzima bwawe, yemeye kwivanga mu mibereho yawe. Imana data wa twese irakwambuka. Imana yaje, Imana data wa twese ikoze mu bubiko yari yarabitsemo amasezerano. Umva, mw'iri teraniro harimo abantu bafite amasezerano yari yaraguye ifira, ariko Imana yo mu ijuru yuburuye uruhande rugira kabiri, yuburuye paji igira kabiri. Ndabihamya mw'iri teraniro hari abantu bagiye gukomera, kuko se bagiye gukomera, ikibarimo kirakomeye. Ibi aba mubyumvise muba mwabyakiriye cyane birenze uko mubyumva. Haleluya. Papa, wewe uri inyuma nyine y'abandi bose, wewe nyine stand up.
Imana data twese yongereje speed, yongereje umuvuduko kuri bya bindi yari yarakubariye. Uri kuribaza ati none ni Imana yabivuze cyangwa n'amarangamutima y'abahanuzi cyangwa n'amarangamutima y'abakozi b'Imana? Inyuma y'amezi make niriwe ndavuga igitigiri, simvuze imyaka, mvuze amezi make cyane. Ugiye kwinjira mu isezerano, ugiye kwinjira mu isezerano cyawe. Semeni haleluya, semeni haleluya. Ikugiriye neza, irakubahishije, igutetururiye aho wamaramariye, ikubahishirije aho bakuvugiye nabi, iyicarire mu cyubahiro cy'Imana. Imana data wa twese irabikoze mu izina rya Yesu. No pie the father of God. Shantaya za fire. Kandi reka ndagutangarize, abahora bakwitiranya, abahora bakwita amazina atariyo, abahora bakwita amazina atari ayawe, bagiye kuguha izina ryawe bwite. Shika sadaka yako kufungulia, fata ituro ryo kukugururira inzira. Imana iguhezage. Bazoruhira ubusa, bazogusiga uhagaze. Bwana sifiwe. Iyicarire mu bwiza bw'Imana. Niba ufite ikimazi ugitange, ukikimazi yica inzira, cugurura inzira. Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza. Ndavuze ngo Imana ibagirire neza. Ikintu wumva ari icyawe ndiko ndavuga, ucakiriza amaboko yose kuko kigiye kuza. Icyo wumva ari icyawe ucakire mu mbaraga nyinshi. Bamusanga yicaye ari kumwe na Yesu, ubwenge bwagarutse. Hari abantu Satani yari yaratwaye ubwenge, hari abantu Satani yari yaratwaye ubutunzi, hari abantu Satani yari yaratwaye imyambaro yabo, hari abantu Satani yari yaratwaye amafaranga yabo. Ariko Imana data wa twese ije gukora. Umva, mwiri teraniro ihagurukijwe no gukora. Mwiri teraniro Imana ihagurukijwe no gukora. Ije kugara iminwe y'intambwe. Daniel ngo bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Oh haleluya. Bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Bari bazi ko zamumize, ariko bukeye umwami ngo arabyukuruka, byuka n'ingoga n'ingoga, ngo ajya ku munwa w'intambwe w'ibohero aho bashira intambwe. Niho bari bamutereye Daniel. Ngo arasemerera avuga ngo Daniel, musabyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorerana ntaryo yabashije kugukiza? Daniel aravuga ngo rega mwami, nabonetse imbere y'Imana nagira igicumuro, kandi n'imbere yawe nta gicumuro mfise. Imana yarungitse umumarayika azibira iminwe y'intambwe. Imana iravuze ngo ibyasamye kukumira igiye kubizibira kanwa, igiye kubizibira kanwa. Haleluya. Abari abansi bawe mugiye kuzura. Iki ntabwo mwacyumvise neza, yaba mucyumvise muba mutoye. Haleluya. Abari abansi bawe, abakugwanya, abagutega imitego y'urupfu, imitego yabo yose ifashe ubusa, ifashe umuyaga, ifashe ibidafatika. Kuko Yesu nibo mushobora, niwe ari muri wewe. Yesu nibo mushobora, ari muri wewe. Bwana sifiwe. Yesu yambwiye ejo, abari bahari narabibabwiye, mwiri teraniro iri aha ku Musaga hari ingumba zari zarabuze abana, byari byaranse ko zibyara. Imana yambwiye ngo igiye gukora igitangaza gituma ingumba zo mu buryo bw'umubiri bufatika zibyara. Ikirambwira ngo kandi hari n'abandi bantu bagumbashe mu buryo bw'ibyo bakora. Ibyo uriruka
kurondera amafaranga muga amafaranga yawe yose arakuvuka aramijuka. Imana yo mwijuru igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe ku buryo amafaranga ibi bintu byumvise bene byo gusa nibo bavyakiriye kandi nibyo byiza. Ikintu cyose cyapfuye mu buzima bwawe wora Imana data wa twese agiye kugishira ku murongo, ku murongo, ku murongo. Semeni haleluya. Ndabona abantu bari ku murongo. Muramaze kubona abantu batonda muri banke. Ujya murongo ni mwiza. Naho woteba ntuvuna. Umurongo kuri banke uravuna. Ari abantu batonze ku murongo, ndabona umwe avamwo ubundi ashikirwa. Ndabona umwe avamwo ubundi ashikirwa. Ndabona umwe avamwo ubundi yinjira. Ibi bintu ni iby'impemu, niba byumva mu mubiri uza kubifata mu mubiri nyene, ariko biza kuva mu mwemu byambara umubiri, biza kuva mu mwemu bibi bifadika. Ndabona abantu batonze ahantu ku murongo, dosiye zabo ziriko ziravivugwa. Ijwi ry'Imana riko rirambwira ngo abo nabari bamaze igihe kinini basenga, nabari bamaze igihe kinini bampamagara. Ukwezi kwa kabiri ni umwuzuro w'ubuhanuzi, ni umwuzuro w'ubuvugishwa wavuzwe ko byinshi, ariko ukwezi kwa kabiri kugiye ku kwezi ko kwinjira ugiye gutangazwa no kumva baguhamagara. Mana yanje we, ugiye gutangazwa no kumva baguhamagaye. Mwiri teraniro hari abantu abana babo bagiye kwiga mu mahanga. Mwiri teraniro harimo abantu, Mana yanje we, harimo abantu Imana yugururiye amayira yo kujya kwiga mu mahanga. Mwiri teraniro harimo umugabo afise icyifuzo cyo gukora muri ONU. Yaba umunyabwenge aba yashitsa the taizefa the kosimilivado shantaya za glory. Imana ndi kuri iki gicaniro, inyenkomezi ya Yakobo irambariye, icyo wayisabye irakiguhaye. Ndi muri network Imana ujahe simama, ntarakurambika kibiganza ngo ndaguhuze n'abagabo, ndaguhuze n'umuntu. Oh haleluya. Imana data ugiye gutangura guhembwa amadolari wewe, ugiye gutangira guhembwa amadolari. Twazamura icyubahiro ku mwami. Ariko nta wundi muntu afise ikiciyumvira, afise uyu mutwaro. Baba mwebwe ariko wowe urabatangiriye, wowe ubaye uwa mbere. Mwebwe mumeze nk'imoto, imoto niyo yemezwa n'umugere, ariko nari navuze umugabo, niyo mpamvu mwebwe mutari mwaje. Namwe muronsa akabonisi kazananye kuye. Bwana sifiwe. Imana ngiye kukugirira neza. Yari wo Imana yo mwijuru irabikoze. None nibivugiwa muzobibonera apa. Imana igukonekse n'abagabo, iguhuje n'abantu. Mana data wa twese, Imana ikomeye, ndamukonekse n'abantu mu izina rya Yesu. Umugirire neza, umugisha, umwuzuze, umushitse, umugeza ahantu mu izina rya Yesu. Amen. Uiteke Imana ndahezagiye aba bantu ngo bagirire neza.
ubaconnecte n'iki kirere, ubaconnecte n'iki kirere, ubaconnecte n'aha hantu. Mana ndabasengeye ubagirire neza mu izina rya Yesu. Nubwo utanze amafaranga, uzogenda urondere ikimazi cy'amafaranga y'amadolari, uzane idolari tukwinjiza mu madolari. Uzogenda urondere ikimazi cy'amadolari. Sindakubwiye ngo angahe wewe ayo uzokumva uzokumva uyobowe kuzoba wayaronse. Ndakwinjiza mu mafaranga y'amanyamerika. Ariko nigitangaza sindigera monyora muri Amerika, ariko ndiko ndinjiza abantu muri Amerika. Igitangaza abahanuzi. Bwana sifi. Ariko mu minsi iri imbere amayira buguruka. Pe amayira akinguka. Ega ni mwebwe nyine muzoyakingura. Ni mwebwe nyine muzoyakingura. Mu minsi Mana yarambariye ko ari gihe kizoge aho nzurira ngo indege nka bisi. Ukuvuga kuja i Kongo ni indege, kuja i Rwanda ni indege, kuja Amerika izoba ari indege. Sinzi ko no mu Burundi ngira ngo bazoshiraho ibindi bibuga. Ngiye Igitega ni indege. Haleluya. None no kwinjiza abantu mu birere byiza, nanjye nkaguma mu birere biciriritse. Apana, kuko ni mwebwe maboko yanje, ni mwebwe muzonkogota, ni mwebwe muzonyinjizaho, ni mwebwe haleluya, ni mwebwe muzonyinjiza mwayo masezerano. Imana data wa twese bagirire neza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twazamura haleluya. Umuntu afise umwana yumva akeneye kuzokwiga hanze, ahaguruka mufatira ikimazi, mufatira ituro mu ntoki, ndamwinjize hanze. Apana muri Kongo, apana hanze ho muri Kongo, hanze nababonye ariko iyo muhaguruka mwese mw'abantu b'Imana, abana banyu tugiye kubicarika muri za Harvard. Tugiye kubicarika muri za Harvard, ya makaminuza akomeye muri Amerika, ya makaminuza. Twotera haleluya. Abana banyu bazaba abantu bakomeye. Numvise bizu kunye. Abana banyu tugiye kubinjiza mu birere by'abantu bakomeye. Abandi mukeneye abana banyu ko baguma ngaha ku Musaga. None niyo yerekwa nyine cyane. Ariko abana banyu sheri, haguruka mu gishingo cy'abana bacu. Tubinjize muri Amerika no mu Bwongereza no mu Bufaransa. Fatisha ikanwa ku bw'abana bacu, tubinjize. Oria bashakos. Haleluya. Numvise iki kintu no gisengera, numvise iryo jwi ngo dusengera abana banyu bazoba abantu bakomeye mu bihugu bikomeye. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tugiye kubinjiza. Ndakurambika kikiganza, hanyuma uturi turo yawe gikimazi, hanyuma wizere ko bibaye. Witeka Imana, ndamwinjije muri ico gihe ciwe, ndamwinjije muri ico gihugu, ndamwinjije muri ico gihugu. Nakimazi ufise cy'umwana wawe, ndakwinjije aho hantu, ndakwinjije aho hantu, ndakukonekisa aho hantu, ndakwinjije aho hantu, ndakwinjije aho hantu. Abana banyu nibinjira aho hantu, 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 abana banyu nibinjira aho hantu. Wowe birihuse. Abana banyu nibinjira aho hantu, 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 abana banyu nibahagere. Mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, nibinjira aho hantu, nibinjira aho hantu, nibinjira aho hantu, nibinjira aho hantu,
nibinjira aho hantu, nibinjira aho hantu, nibinjira aho hantu. Hari umwana wabagiye kuja muri Italy. Zana abana bazani bari hano. Abana bawe nibinjira aho hantu, 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 mu izina rya Yesu. Twakomera Yesu amashyi menshi. Haleluya, twatera haleluya. Imana data ibinjize mwayo masezerano mu izina rya Yesu. Nabivuze ngo Imana data ibinjize mwayo masezerano mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, ariko imbere yuko dusenga nababwiye urufatiro rwa mbere ni guha Yesu ikibanza mu buzima bwawe. Ingo unaenda Italia, uyu mwana aragiye mu Butaliyani mu izina rya Yesu Kristo. Mana umwinjize muri ico gihugu, umugirire neza, uzumurinde, uzumukingire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Twakomera Yesu amashyi menshi cyane. Umuntu yumva akeneye guha Yesu ubuzima bwiwe, akeneye kwakira Yesu, niyo muntu wa mbere numva nkeneye gusengera. Dukomere Yesu amashyi. Buriya hari inyuma arahagurutse agomba gukizwa. Wumva ukeneye kwakira Yesu, ubuzima bwawe bugahinduka, Yesu akakubera umwami n'umucunguzi. Wumva ukeneye kubatizwa mu mazi menshi. Ingo twakomera Yesu amashyi. Ingo nawe wumva utaraha Yesu ubuzima bwawe, wumva ukeneye gukizwa, ariko nitwokongera kandi Yesu amashyi menshi cyane. Twongera Yesu ayandi mashyi menshi cyane ku bw'aba bantu bahaye ubuzima bwabo Yesu bakijijwe. Ariko nitwokongera tugakomera Yesu amashyi ku bw'aba bantu bakijijwe. Ari uwundi muntu yumva ariko arasunikwa n'ijwi, nurabatizwa mu mazi menshi, umaze igihe kinini ubyigishwa, byaranse yuko uca uwo mugozi kugira ngo isezerano ryawe ryuzure bikore. Wumva ugumusunikwa mu mutima, byaranse kugira ngo isezerano ryawe ryuzure bikore. Ndagusengera muri aka kanya, ndakwinjiza mu isezerano ryawe wowe utarabatizwa. Twakomera Yesu amashyi menshi. Twakongera amashyi umwami w'abami. Oya ayo mashyi nakwiye. Ijuru rifise umunezero ku bw'aba bantu bakijijwe. Nawe ucumva ijwi rigusunika, iryo ni ijwi ry'Imana. Woryumvira ibyawe byocamo. Tugiye kubasengera. Imana data wa twese ibandike mu gitabo. Mugiye kuba abantu bakomeye kuko muhisemo neza. Mugiye kuba abantu bakomeye. Tugiye kubasengera. Musubire mwaya majambo ngiye kuvuga. Ndavuga ngo mwami Yesu, ndagushimiye kungiriye neza kuri uyu munsi. Ndaguhaye ubuzima bwanje. Nsezereye Satani, nemeye kugukorera amasaha 28 kuri 28. Satani sinsongera kumukorera. Kuva uyu munsi mbaye icyare mwegisha, mbaye umwana w'Imana. Yesu andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, urifute mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'abana bawe mu izina rya Yesu. Amen. Mufukama hunyana ndabasengera. Mana ndasengeye abana bawe, ndabasengeye ngo babarire ibyaha byose bakoze, ibyo bakoze mu kutamenya byose ubyibagirwe. Kuva uyu munsi baranditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Mana ubagirire neza. Waravuze ngo icyo muzoboha mu isi
no mu ijuru kizoba kiboshwe. Ico muzobohora mu isi no mu ijuru kizoba kibohowe. Mana ndabasenge ubagirire neza, ubabohore, ubingize mu masezerano, ibyabo byari byarapfuye bibe bishasha, ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi ku mwami w'abami. Tuzoba turi kumwe namwe hano kuwa kane isaha 8. Imana ibahezagire. Narimvuze ngo Imana ibahezagire kubera umwanya ugiye. Ivy'amasengesho yandi ya deliverance n'ibindi katubireke, tuzobikora cyangwa tubikora ku mugoroba kubera ko tugiye tuje umwanya w'igaburo ryera. Amen. Imana ihezagire umuntu wese yumvise ijambo ry'Imana akagizera kandi akaryumvira. Yesu akora igikorwa mu buzima bwawe kugeza ku munsi wa Mungu. Uzoba ufise intahe ifatika mu izina rya Yesu. Uzoba ufise intahe ifatika igaragara. Nuko reka dusenge Imana turangize amatangazo. Ndavuge tugire ko kugira ngo dusaba diakoni be baragenda kudutegurira